namwe bagenzi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri iki gitondo abarundi benshi aho bari mu gihugu cy'u Burundi, mu bihugu bibanyi no mu mpande zine z'isi, twavyukiye ku makuru avuga yuko ibohero rikuru ry'Igitega yuko ryatewe n'umuriro, bishoboka yuko hari imbohe nyinshi zihapfungiwe zahasize ubuzima, abandi bashobora kuba bakomeretse, abandi bakiri mu bitaro hirya no hino. Nk'umwe mu bana b'u Burundi, nk'umwe mu bakozi b'Imana, mu gihe nk'iki nta murundi cyangwa nta mukozi w'Imana yobura ico avuga, yobura ico ashikiriza, na cyane cyane nkatwe mu murimo w'Imana twahamagawe, duhabwa umuhamagaro wo gukorera Imana, wo kuremesha inshuti n'abagenzi. Mu gihe nk'iki nico gihe cy'uko twese abarundi aho turi mu mpande zine z'isi, mu ntara zitandukanye z'igihugu, ni igihe cy'uko twese tuja hamwe nk'abarundi, tukaremesha imiryango ishobora kuba yabuze, imiryango ishobora kuba ifise ababo bakomeretse canke bahiye canke bagwaye, na cyane cyane muri rusangi ni igihe cy'uko ubwacu nk'abarundi tworemeshana tugakomezanya mu bihe nk'ibi, kubera ko nivyo abarundi twagiye duca mu bibazo bitandukanye mu buryo bwa politike, ibibazo bitandukanye mu buryo reka ndavyite ibintu byinshi bidutandukanya. Abarundi turabizi ibibazo by'amoko, ibibazo by'intara, uretse yuko hari ukuntu Imana yari yatugiriye ubuntu, ibibazo byinshi nk'ivyo tugenda turabirengana, tugenda dutahura yuko twese twose rimwe, twese turi bene mugabo umwe, kandi twese turi abana b'u Burundi. Rero ivyo navyo nivyo gushima, nico gituma muri uyu mwanya nafashe aka kanya kugira ngo ndemeshe abarundi aho bari hose, na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, abari Gitega, intara nziza cyane, intara irimo abantu mu Congereza bita decent people, abantu b'inyankamugayo, kubera ko ndabizi ko kuva nkiri umwana naratembera muri iyo ntara, nari ndafite inshuti n'abagenzi benshi, kandi igihe cyose nagendeye muri iyo ntara nagiye mbona ingene abarundi ari inyankamugayo, inshuti n'abagenzi ingene batwakira, ingene twamarana, ingene twagirana ibihe byiza. Ariko rero muri iki gihe, mu gihe cy'amarira kuri benshi, kandi washaka no ku barundi twese muri rusangi, sinoreka nk'umukozi w'Imana, nk'umurundi akurikirana ibibazo by'igihugu cyacu uko bukeye uko bwije, igihugu kiri mu mutima, kubera ko ari igihugu canje, igihugu canyibarutse, igihugu nkunda, aho noba ndi hose ku isi. Burundi buguma buri mu mutima. Iyo rero habayeho ibintu biteye ubwoba nk'ivyo, ntacobura yuko umuntu w'Imana cyangwa umurundi muri rusangi agira ico ashikirije, canke agira isengesho, canke agira ico yofashije mu nzira imwe canke iyindi. Rero nico gituma maze kuvyumva, nkuko naganiriye n'abandi inshuti, abagenzi, nibihe bigoye, kandi ibihe bigoye nk'ibi ndabizi yuko hacatangura bimwe bita mu gifaransa speculation. Aba baraza kuvuga biriya, bariya baraza kuvuga biriya, hanyuma abarundi murazi ko dukunda kuvuga ngo urukurukuru niyo nkuru. Ibyo byose bica bijamo. Rero nivyo abarundi twese turafise uburenganzira duhabwa n'ijambo ry'Imana, duhabwa n'Imana, duhabwa n'amategeko mpuzamakungu canke n'amategeko y'igihugu yo gushikiriza ico twiyumvira, na cyane cyane yatawe twahohoteye canke atawe tugiriye nabi. Rero umuntu wese afise ico yiyumvira, uko abona ibintu, nukuri ntawo mugaya, ni vyiza kugira ivyumviro vyawe. Ariko ico nibaza yuko dukeneye muri uyu mwanya
nibaza cyane cyane yuko tudakeneye amaspekulation, ariko muri uyu mwanya icyo dukeneye nibaza ko dukeneye amasengesho y'umurundi wese aho ari hose mu gihugu cy'u Burundi no mu mpande zine z'isi. Rero turetse n'abarundi mbere n'inshuti n'abagenzi b'u Burundi, ndizera cyane ntakekeranya yuko muri uyu mwanya dukeneye kuja hamwe nk'abarundi kugira ngo dusengere imiryango yabuze, dusengere imiryango igwaje. Icambere abo bantu bari mu buzima butoroshe, kuca bahura n'icago nk'ico, urumva yuko biba bibaye bibi gusumba. Rero nibaza yuko nk'umwe mu bana b'u Burundi, nk'umwe mu bakozi b'Imana b'igihugu cy'u Burundi, ico no hamagarira umurundi wese, abo umukozi w'Imana cyangwa ataba umukozi w'Imana, iki ni gihe cyo kunamira batashe, barwaye, abazotaha mu nyuma kumbure kubera bashoboye kugusha cyane gukomereka cyane. Rero ni gihe cyo guca bugufiya tukarondera mu nyonga z'Imana, tugasenga, tukaririra Imana, tugasaba ubuntu bw'Imana ngo burushize kuba kuri iyo miryango, Imana ibaremeshe, ibabe hafi. Twe turashobora kugerageza, ariko hari aho tugarukira. Mugabo Imana nyene imbabazi, Imana nyene ubushobozi, yo ifise ubushobozi budasanzwe, ifise urukundo rudasanzwe, ni Imana y'inyembabazi. Yo muri iki gihe ndizera ntakekeranya yuko ariyo dukeneye muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi, ariyo iyo miryango ikeneye muri kano kanya. Rero nk'uko natambwe ndabivuga, muri kano kanya nibaza yuko abarundi tutotangura gutungana intoke byagenze gute, bimeze gute, ariko aho turi hose twoca bugufiya. Abarundi n'abakristo mbere turafise n'andi madini mu gihugu cy'u Burundi, nabo barafise uburenganzira bahabwa n'ibyo bizera kugira umwanya wo gusengera igihugu. Reka muze dusengera igihugu, muze dusengere abarundi, dusengere imiryango yabuze. Ndizera yuko dufise umwanya ukwiye wo kuzogira akanya ko kubaza ibibazo, akanya ko kwiyumvira ku byabaye, akanya ko gushaka kumenya uko byagenze. Rero ivyo nibaza yuko navyo ari byiza, ariko mu mwanya wabyo, kuko namaze kubona hariho benshi bariko baribaza bati mbega ni umucanwa wizanye gutyo canke ni umuntu yaturiye iryo bohero. Ivyo byose n'ibibazo byiza kuvyibaza, ariko ico nizera nk'umwana w'u Burundi, ico nizera nk'umukozi w'Imana, naho ivyo byose ari byiza kwibaza, nibaza ko muri uyu mwanya ico dukeneye cyane, canke imiryango yapfishije muri uyu mwanya ikeneye, canke imiryango igwaje muri uyu mwanya ikeneye, dukeneye kuja imbere y'Imana. Dukeneye kuja imbere y'Imana tugasengera imiryango yabuze. Nibihe bigoye, nibihe biteye ubwoba, nibihe biteye ubwoba, nibihe nizera yuko abakozi b'Imana mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Burundi, abari hanze y'igihugu, naho kubera ibihe twagiye ducamo, tugenda ducamo, hari ukuntu n'umurimo w'Imana bisa nibigoye, nuko dukora imirimo y'Imana. Nk'ico nari gusaba abakozi b'Imana bari mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze y'igihugu, iyo abishoboka twari kurondera umwanya, tukarondera aho duhurira, tukaja imbere y'Imana, tukaririra Imana, tugasenga Imana, dusengera iyo miryango tuyiremesha, kugira ngo Imana na cyane cyane ibaremeshe, iremesha abarundi bose muri rusangi, kugira ngo muri iki gihe c'amarira, c'amaganya, mu gihe kigoye, mu gihe twari tumaze imyaka turi mu bihe bitandukanye, mu bihe bigoye, aho abantu buke buke bariko barasenga dusaba Imana yuko ibintu byose byogenda neza, kugira ngo Barundi dusubire kubaka igihugu cacu, hakaca hazamwo ibintu nk'ivyo. Ndizera yuko muntahura, kandi ndizera yuko mwese mu byumva yuko kiba ari igihe kigoye cyane. Rero nk'uko nabivuze, reka dusengere imiryango, ahubwo dutangure gusenga no kwitegura, twiyumvira. Ego turabizi mu Burundi hariho leta, turizera yuko leta izofasha abarwayi, turizera yuko leta hari ibyo izokora kuri ico kibazo, ariko amateka aratwereka yuko ego hashobora kubaho leta, ariko bidasobanura yuko leta icikora byose. Harababuze bari bafise ivyizigiro yuko ababo bapfungiye muri iryo bohero umunsi umwe bazova muri iryo bohero bagasubira bagakora kugira ngo bashigikire imiryango yabo,
kugira ngo babandanye bafashe imiryango yabo. Uyu munsi birashoboka ko ivyo vyizigiro byatakaye. Reka rero dusenge, ntidusenge gusa, ariko abarundi twege abari mu gihugu ndani n'abari hanze y'igihugu, reka dutangure twiyumvire ni igiki twokora, ni igiki twokorera bene data, ni igiki twokorera abo barwaye, ni igiki twokorera iyo miryango basize. Turabishoboye, Imana aratugira ubuntu, Imana yaduhaye ubushobozi. Kubera ubuntu Imana yatugiriye n'ubushobozi Imana yatugiriye, birashoboka yuko hirya y'amasengesho yo gusengera iyo miryango, yo gusengera igihugu cyacu muri rusange, birashoboka yuko tugira icyo dukoze mu buryo bufadika. Birashoboka yuko dufasha iyo miryango bazoba basize, ababuze imiryango yabo. Birashoboka yuko hariho abazosha bigatuma badashobora kuzosubira gufasha imiryango yabo. Birashoboka yuko hari abazoba bakomeretse. Ibyo byose turashobora kwiyumvira. Ndabizi ko hari abashobora kumva ndiko ndavuga gutya akavuga ati akosa akazi kacu n'akazi ka leta. Ego leta ifisemo uruhara runiniya, mugabo n'abarundi tubifisemo uruhara runiniya, kubera ko naravutse, twaravutse, turakura, twagiye tubona ingene ababanyi bafashanya, bashigikirana. Iyo umubanyi yatewe, abantu ntibirukira kurondera leta, ariko ababanyi ubwo nyene baca batabara kugira ngo bashigikire, kugira ngo bafashe uwo muryango uri muri ivyo bibazo, kandi bari bazi ko leta ihari. Rero ivyo byose naho bihari, nizo nayo mashirahamwe mpuzamakungu canke n'ibindi, abantu benshi baca bizera nk'uko umengo nibo nyishu y'igihugu cacu. Nta munsi numwe leta, nta munsi numwe amashirahamwe mpuzamakungu azoba inyishu y'abarundi, y'ibibazo by'u Burundi 100%. Barafise aho batangurira naho bagarukira, ariko abarundi muri rusange, twebwe abana b'u Burundi, ni twebwe dushobora gushigikirana mu bihe bikwiriye, mu bidakwiriye, mu maza no mu maja, no mu maza, mu bihe ivyo ari byo byose turashobora gukora n'ibirenze ibyo bose bakoze, kuko niko byamye. Ni wari umuco w'abarundi, ni wari umuco w'abasogokuru n'abasogokuruza, nivyo batubwira, nivyo batwigisha. No mu mashure twaravyiga, tukumva amateka y'igihugu cacu ko byagenze. Tugiye mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana hoho n'urundi rwego. Ijambo ry'Imana ratwereka ubushobozi dufise, umwe wese ku gatwe kiwe, ubushobozi budasanzwe bwo gushigikira, bwo gufasha bene wacu, bwo gufasha mwene so, bwo gufasha umuntu wese ariko aca mu bihe bigoye. Naco gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo nari mbohe ntimwaza kundaba, nari ngwaye ntimwaza kundaba. So n'ayandi majambo menshi atandukanye, nari mu bibazo ntimwaza kumfasha. Rero muri iki gihe ndizera ntakekiranya nk'umukristo, nk'umwana w'Imana, nk'umurundi, ndizera yuko muri iki gihe hari ikintu dushobora gukora. Turashobora gusenga, turashobora gushigikira, turashobora gufasha. Rero mu kurangiza iri jambo ryari ku mutima muri iki gitondo, ndaremesha imiryango yabuze, ndaremesha imiryango igwaje. Benshi ndabizi ko muri kano kanya bigoye, bataranamenya uko byagenze, batazi, hari ibintu byinshi bitaramenyekana. Ubu ndazi ko abantu benshi bazazane mu miryango itandukanye, ariko ndasenga nsaba Imana yo yaremye ijuru n'isi, Imana y'ubuntu n'imbabazi, ngo iremeshe imitima yanyu muri ibi bihe bigoye, iremeshe imitima y'abarundi, abarundi aho bari mu gihugu cy'u Burundi no mu mpande zine z'isi. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ciye bugufi nifatanya n'abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi no mu mpande zine z'isi, muri kano kanya bariko barasenga, basengana agahinda, basengana amarira, kubera abantu benshi bapfuye mu buryo bugoye, mu buryo bubabaje. Databuja kibirengeye kizima, muri kano kanya ndasengera sabira ngo uremeshe imiryango yabuze, uremeshe imiryango igwaje, ababo bakomeretse, ababo bahiye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndaciye bugufi ya Mana, saba imbabazi ku ntege nke z'abarundi, ku vyaha vyacu vyose. Mana saba ngo mu gihe nk'iki utugenderere, amaraso yawe Mwami adukoreko, amaraso yawe atweze yeze igihugu cacu. Mana turiko duca mu bihe bigoye, igihugu cacu kimaze mu bihe bitandukanye, twagiye duca mu bihe bigoye, ariko muri uyu mwanya Papa wo mwijuru, ndaciye bugufiya
saba ngo mwami uze uturemeshe. Ndasenze ngo uze utwunge muri kano kanya, twese duhuze umutima n'inama, twese duhuze umutima nawe muri kano kanya papa wo mu ijuru, tugandarira abasize ubuzima muri iyo mucanwa, abarwaye databuja, abakomeretse, abahiye mugabo batapfuye, abari mu bibazo bitandukanye n'imiryango yabo. Mana uduhe kubabarana n'iyo miryango, kugira ngo muri iki gihe mwami ubandanye uremeshe bene wacu, uremeshe igihugu cy'u Burundi. Data uturinde muri uyu mwanya kuja mu mpari, uturinde Mana kubishiramo inzigo n'inzika, uturinde kubishiramo politike, kuko ikintu cyose gifise umwanya wacu mwami. Abizi wera w'Isirayeli yuko mu minsi iri imbere abantu bazobaza ibibazo byinshi, kandi data urabizi ko ubwo burenganzira wagiye ubuduha bwo kwiyumvira mu buryo butandukanye no kubaza, kugira ngo abantu batahure ibintu uko byatanguye n'uko byagenze. Ariko muri uyu mwanya wera w'Isirayeli, ibyo si byo dukeneye muri kano kanya databuja, uduhe guhagarara n'iyo miryango kugira ngo tuyisengere, kugira ngo turabe icyo twabafasha wera w'Isirayeli. Data uzoba ukoze muvyeyi mwiza, turaciye bugufiya mwami, ndaciye bugufiya databuja. Ijambo ryawe riravuga ngo nitwava mu nzira zacu mbi tugaca bugufiya, tukareka ibyaha byacu tugasenga, ngo data we uzoba uri mu ijuru, ngo uzotwumva, ngo kandi niwatwumva uzodukiza, wongere ukize n'igihugu cyacu. Databuja urazi intege nke z'abarundi, urazi ibibazo turimo, urazi ibyaha byacu, urazi inzigo zacu, urazi uburyarya bwacu, urazi izankano zacu. Ariko muri kano kanya ndaciye bugufiya mu gishingo cy'abavandimwe, mu gishingo cy'abarundi bose, ndagusaba imbabazi mwami ku byaha byacu, ku bubi bwacu, ku ntege nke zacu. Wera w'Isirayeli, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, utugirire imbabazi Mana, ugirire imbabazi igihugu cyacu, ugirire imbabazi abarundi twese muri rusange, wongere ukize n'igihugu cyacu Mana. Wera w'Isirayeli, urabizi ko twari tukiri mu bibazo bitandukanye, aho hakiriye abarundi bari hanze y'igihugu. Data abo bose urabizi yuko harimo benshi bari ko baca mu bihe bigoye, ariko databuja we Mana y'imbabazi, wagiye uturemesha mu bihe bitandukanye. Waremesheje abari mu gihugu n'abari hanze, kuko bose ari abana bawe, kuko twese udukunda, kandi waduhaye igihugu twese dusangiye, atanumwe gifise ku bushobozi gusumba abandi, ariko twese ari iwacu. Niyo mpamvu usenze muri iki gihe Mana utugirire imbabazi. Ni byinshi dukora, ni byinshi twakoze bitaguhesha icubahiro, mbere natwe nk'abakozi b'Imana ni kenshi twibagiye inshingano zacu. Databuja ni kenshi natwe twagiye twivanga. Mu izina rya Yesu Kristo, hagushira izina ryawe imbere databuja, hakugwanira izina ryawe, ariko twakoze ibintu kugira ngo tunezereze abantu, canke kugira ngo bacanke bariya baduha ibicanke biriya. Data ibyo byose tubabarire nk'abarundi, nk'abakozi b'Imana mu gihugu cy'u Burundi. Databuja muri iki gihe turi mu nugendera igihugu cyacu Mana, nugendera abarundi aho turi mu mpande zine z'isi, abari mu gihugu cy'u Burundi. Databuja sinureka gusenga, ndasengera abarongozi bari mu gihugu, ndasengera n'abarongozi bandi batandukanye, barongoye imigango, barongoye amashirahamwe atandukanye, bahunze igihugu, bari hanze y'igihugu, kuko bose n'abana b'u Burundi, abari mu gihugu mu burongozi, abari hanze y'igihugu barongoye abandi. Twese Uwera w'Isirayeli utugirire neza. Kandi databuja nongera ndakwinginga ngo mu bumana bwawe no mu bushobozi bwawe no mu nzira zawe mwami, ucishe inzira aho zitari, kugira ngo barundi usubire utwunge, kugira ngo barundi dusubirane, kugira ngo barundi dusubire kunwana mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo twese twubake igihugu cyacu, atawufise ubwoba bwo guhohoterwa, atawufise ubwoba bwo gupfungwa, atawufise ubwoba bwo kwicwa, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndaciye bugufiya ndagushimira, kuko uri Imana y'imbabazi. Urundi tumaze imyaka myinshi tubura abarundi benshi,
bitari bikenewe Mana. Databuja, ni byinshi tutazi, ni byinshi tudatahura, ariko ijambo ryaravuga ngo byinshi tuzobimenya nitwashika kwa data. Turabizi ko nitwashika uzotubwira byinshi, uzoduhishurira byinshi, ariko muri iki gihe turimo twobura amarira, ntitwobura agahinda, kuko ari byinshi tudatahura. Abarundi benshi bafise ibibazo, abarundi benshi turibaza tuti kuki twebwe, kuki byagenze gutya, kuki bibandanya bigenda gutya. Ariko uri Imana, waravuze ngo uzokwihangana gushika ku iherezo azokizwa. Data uraduha kwihangana, kuko tuzi ko umunsi umwe, umunsi tutazi, ni ku muririmbyi yaririmbye ngo ijoro tutazi, umunsi tutazi, ngo Imana izokwiyerekana. Mana niwerekane mu gihugu cy'u Burundi, niwerekane mu Barundi, uzobukoze Papa wo mu ijuru. Ndagushimiye rero muvyeyi mwiza, ndagusaba ngo Mana ubandanye usuka amahoro mu gihugu cy'u Burundi, imbabazi zawe zibandanye zibe ku gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane uremesha imiryango yarayibuze, imiryango iza kubura, imiryango ibandanye ibura. Natwe abagira ubuntu muri iki gihe tukaba tukiriho, Data wubura amaso yacu n'imitima yacu, kugira ngo dutangure kubazanya. Ako tubazanya ibintu byinshi, amajambo menshi, ariko dutangure kubazanya. Mbega n'igiki twokora kugira ngo dushigikire imiryango yabuze? Mbega n'igiki twokora kugira ngo dushigikire abo bagwaye, abo bakomeretse? Kuko turabishoboye Mana, turabishoboye. Abarundi twamye tubishobora, twamye tubikora kuva kuri basogokuru n'abasogokuruza. Turagushimiye Mana, ugura amaso yacu n'imitima yacu, kugira ngo tugire icyo twokora, kugira ngo dukomeze bene wacu, kugira ngo tubashigikire. Uzobukoze Papa wo mu ijuru. Ndagushimiye rero muvyeyi mwiza, ndagusavye nk'umwana, nawe utwishure nk'umuvyeyi. Ndagusavye mu ncamake, nawe uduhere ubuntu bw'ubumana bwawe n'urukundo rwawe. Ndabisenze nizera izina ryawe rya Kristo. Amen. Sante Yesu.